bakunzi bahori CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe nivyo bituma tubaho. Kuko utatutabaye we kandi utubere maso umwasi ntiyo twemerera ko tubaho kwa dufitiye ishari n'izigo nyinshi, ariko nawe dufitiye urukundo kandi baranabivuze neza ngo dufumbase mu kiganza cyawe nta na kimwe kibasha kudukurayo. Rero mwami Imana komeze kuturinda no kutwitaho muri gato na kanini. Nta micubahiro kigarukire wewe mu izina rya Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo bera amaso ubugingo bwawe. Kuko Satani ntakeneye na gatoyi kumucika. Haleluya. Ntakeneye. Iyo usenze Satani agutegera mu yindi nzira. Iyo inesheje agaca mu yindi. Ariko iyo ubaye maso kabera amaso ubugingo bwawe uramunesha. Reka dusome rero ijambo ry'Imana mu Kuvayo. Turasoma igice c'14 dusome ku murongo wa 5 dushikane ku 19. Kuvayo duhere ku murongo wa 5 bice cya 14 dushikane ku murongo wa 9. Maze umwami wa Egiputa bamubarira yuko abo bantu bahunze. Farawo n'abanyacubahiro biwe baragagwa kubw'abo bantu. Barabazanya bati mbega twakoze ibiki kurekura Abisirayeli ngo bagende nibabe bakidukorera? Azirikisha imikogote yiwe ku mafarasi, ajana n'ingabo ziwe, ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa n'iyindi mikogote yose yo muri Egiputa y'intwazagabo zigaba abagendera muri yo baja mu ntambara. Nuko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo umwami wa Egiputa hakurikira Abisirayeli. Kandi abo Bisirayeli bari bavuyeyo bashize ubwoba bidegembye. Nuko abanyegiputa barabakurikira bari n'amafarasi n'imikogote byose bya Farawo n'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe hambiriza aho bacumbitse hafi y'ikiyaga iruhande Hahiroti aharabana n'Ibayali Sefoni. Amen. Urumva muribuka ko Imana yakoresheje ibitangaza bikomeye Mose kwa Farawo arabikora, ariko igitangaza cyanyuma cyamugondoje kuko ibindi byose yabikora akaca atabaza abwira Mose ngo ndagusabye sabira Imana imbabazi kuri jewe ndoca ndabarekura. Mose akagenda gasenga Imana ikabakura ko ibyo bibazo baba bafise. Ariko rero icyanyuma ngo umwana w'imfura, inka y'imfura, igikoko cyose cy'imfura n'abantu umuntu wese yitwa uw'imfura byose byarapfuye. Muri Egiputa uwo munsi ngo habaye ikigandaro gikomeye mu miryango yose. Nta waherekeje uwundi, nta wagandariye uwundi, ko bose bari bagandaye. Ngo haba amaboro gakomeye baca baravuga ati no, ibintu ntibishoboka, rekura abo bantu bagende, abantu n'agasema, abantu n'icago gusa nta bindi, barekura. Farawo arabareka baragenda. Mugabo Imana iravuga ati aba bantu teza kubereka bamenye neza, ari abanyisirayeli bamenye, n'aba bantu bo muri Egiputa bamenye uwundi n'isi yose imenye imbaraga zanjye. Haleluya, haleluya. Ngo ataravuga ati ntibishoboka, ibintu twakoze ntibibaho, ni bande bazodukorera byo haraba bakora. Ati reka tubakurikire. Ngo Imana irakomantaza umutima wiwe imwibagiza bya bindi byose, barabakurikira. Ngo baca basanga bageze iruhande y'ikiyaga gitukura. Hingenda kubwire muntu w'Imana ikiri jambo ry'Imana rigomba kutubwira.
uyu munsi wewe hari aho usenga Imana uri mu kibazo runaka kandi ukabona umenga ni amahoro, we nawe ukidibamira ukumva ngo nasenze bansengeye nabohotse ndi muzima. Nagira ndakubwire ngo ahubwo icyo nico gihe cyo kuba maso gusumba. Haleluya. Kuko igihe Satani abadayimoni bakuvuyemwo baca bagenda bakarondera abafise inkomezi zisumba bamwe bari muri wewe baza kukwataka. Bisigura ngo uteza kubera ubugingo bwawe maso, no mu gihe ubona nica amahoro, no mu gihe ubona ari amahoro, hari umutekano. Abanyisirayeli ngo bari mu mwidegemvyo, bari mu mahoro, bari banezerewe, baririmba bazi ko bagiye i Kanani. Haleluya. Bazi ngo barashitse mu gihugu gitemba amata n'ubuki, baririmba banezerewe, ngo bari mu mwidegemvyo. Nawe uyu munsi ushobora kuba uri mu mwidegemvyo, nta kibazo na kimufise, ariko nagira ndakubwire ngo bera maso ubugingo bwawe. Satani ntazo kwigera yemera na rimwe kuba mu mahoro. Haleluya. Rero ngo umva, hariho umugani baca mu Kirundi ngo utambana na mukeba ngo ntakubita urugohe. Natwe mukeba dufise ni Satani n'abamukorera. Haleluya. Ntidukubita urugohe, umva tuhore turi maso, tubere maso ubugingo bwacu, kuko we ntaruha. Aca muri agaca muri kugira ngo agushikire. Haleluya. Kandi urazi ngo iyo agiye ntihagaruka wa wundi. Burya no mu bwami bwa Satani hariyo amagrade, hariho abajenero, hariho abakomanda, hariho abariyetena, sinabamajoro n'abakaporare babaye. Bafise igisirikare sinzi no kubivuga, ngira n'abamareshare babaye, bari ubwo bwami babaye. Rero bararaba aho ugeze nawe, bakaraba ipetu ugezeko nawe, bakavuga ati uyu tumurungikire ufise ipete ringana gutyo. Murumvise ko na Farao mu kuja gutera aba bantu ntiyatwaye ba kaporari, yatwaye ngo ingabo yarobanuye zindobanurwa, zimwe ziraja mu rugamba rukambye, n'imikogote ngo yararobanuye. Haleluya. Rero nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo ba maso, bure maso ubugingo bwawe. Abo tugwana saba inyama n'amaraso, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyo nayo ntiruha, iyo nayo kandi umva izi ubwenge z'amastrategie yose. Rero nahawe kubera ubugingo maso ubugingo bwawe. Ngo maze umwami wa Egiputa bamubarira ko yuko abo bantu bahunze. Farao n'abanyacubahiro biwe baragagwa kubw'abo bantu, barabazanya bati mbega twakoze ibiki kubera Abisirayeli ngo kubarekura Abisirayeli ngo bagende ntibabe bakidukorera. Mbe murazi yuko nigeze gusoma agatabo kitwa kumwanditsi yitwa Rebecca Brown. Ndaraba umudamu yari yarinjiye mu bintu bya satanisme, ariko arabivamo. Usomye urugamba yaciyemo, intambara yaciyemo, uyu mudamu yariko aramufasha. Yaciye mu rugamba rukomeye. Wewe rero n'abadayimoni bakaza gutya aya maso ku maso. Bisigura ngo iyo utabereye ubugingo bwawe maso, biragoye ko bapfa kukurekura, biragoye ko Satani apfa kukurekura. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo tugwanye Satani ngo nawe azoduhunga. Rero nta kuntu nakumwe azoguhunga utari kuragwana, utabereye maso ubugingo bwawe. Haleluya. Tube maso, kuko we ntakeneye ko tumuterana intambwe, ariko hari umwami atugwanirira. Haleluya. Haleluya. Hari umwami atugwanirira, uyo ari mu ruhande rwacu kandi ntatsindwa. We bigusaba gusa kuba maso ukamwizera. Haleluya. Uyo ntashobora kuguta, ntashobora kukureka. Rero Farao niwe yahasigaye n'ingabo ziwe, niwe yahasigaye kubera abari mu ruhande rw'abanyisirayeli
Imana yari mu ruhande rwabo kuko niwe yari umutabazi wabo. Natwe umutabazi wacu ni Yesu Kristo. Haleluya. Nitwamwizera ntazoduta mu rugamba twenyine, agwanana natwe, ahorana natwe uko bukeye nuko bwije. Rero umuntu w'Imana nukuri ubere maso ubugingo bwawe. Satani we ntaruha kandi kukurekura, ntapfa kukurekura gutyo, kandi birumvikana. None wowe ubona bariko barakunyaga ega abantu bari mu bwami bwa Satani n'abantu bayo n'ingabo ziwe, ukabona ariko barakunyaga ingabo zawe. None wo kwemera kuziheba gutyo wowe utabanje kugwana ngo ugerageze urabe nawe ko batogutwara abantu bawe? Rero aragerageza, ariko duhiriwe duhishije twebwe utugwanirira ntatsinda. Haleluya. Atari twebwe tumuretse ngo twibere, tureke kugwana, tureke kumwizera, tureke guhungira kuri we ntazokwigera dutera umugongo n'umunsi umwe, kuko niko yabivuze ngo ndi kumwe namwe ntimugire ubwoba. Kandi araduhumuriza ngo muhumure, naranesheje urupfu na kuzimu. Rero umwami wacu yaranesheje kandi intsinzi ni yacu, ariko bigusaba nawe ngo bimenye, uhora uri maso, ubere maso ubugingo bwawe, kuko uguhiga we ntasinzira, ntawunyiza ntawunyiza vraiment, uguhiga ntasinzira. Ariko natwe dufise utugwanirira adasinzira kandi adahunyiza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri mwiza Mana kandi ugira neza Data. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe biraturenga, tubereye maso ntusinzira ku bwacu, uhora utugirira neza uko bukeye nuko bwije. Nayo tugiye mu ntambara ni uhaguruka kuzitugwanira kandi katuneshereza. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.